igitondo ciza cyangwa se umugoroba mwiza bitewe naho umuntu wese aherereye nibaza ko mvuze uko sinihenze kuko hari abadukurikirana benshi kuri Baho TV International muri bihugu bitandukanye ndabizi guys ivyo ndabizi ushobora kutakora subscribe yikore guys yikore igikorwa nk'ibi kubanza kubirora ibintu bitandukanye byo kuri Baho TV International so na undi rero ni Jaja my check sound my checkinyo my checkizo ayo yose ndayitaba guys hari basha kujya kumbaza ngo my checkinyo ne kuvuga iki my checkinyo namazina y'aba Brazilier Lobinho Ronaldinho Cristiano nini bitandukanye guys so rero ndi kumwe n'umutumire adasanzwe uyu munsi ndamwita udasanzwe kuko ni muririmbyi kandi by'ukuri ariko abikora neza muri minsi ahagurutse neza twashimye kumutumira kigatumuzana kuri Baho TV International meshe mushobora kumenya muje kwica niwe YouTube mukurikirane n'ibindi byinshi agiye kwivugira nkuko bisanzwe so reka rero ndamwakire aturamutse mushitsi witeka takamukije izina rya Yesu Kristo murakoze cyane amazina yanje sindikane noherako ntacu bitwaye yego nitwa Ndayikeza Chanel ndi umukristo nkaba ndi n'umuririmbyi n'ibindi Yesu ampaye kubikora ndabikora ariko ibyo nkunda kuba ndiko ndakora ni kuba cyo kuririmba mwami Yesu abahezagire cyane amen mwami Yesu aduhezagire travyakiye turavuze ruti amen Chanel so Chanel uri umukristo usanzwe usengera hehe ibikorwa by'Imana bikorera mu ihe shengero murakoze cyane ni kuri Église de la Repentance kumutakura kumutakura hariya kwa Apotre Nduwimana Joseph beshi turamuzi sakashishwa rumuri turamuzi vraiment umukozi w'Imana abikora neza so Chanel ikibazo cyambere cy'amatsiko watangiye ibintu byo kuririmba ryari byaje gute kuba cyo kuririmba nashobora kuvuga ko nagitanguye mu buryo bwo kuririmba mu rushengero ariko kuba cyo kuririmba mu buryo twovuga sinzi ko tuvuga ngo ku giti cyanje ndasa nk'ubitanguye vuba nk'umwaka uburi kurahera mugabo ubundi nabitanguriye mu rushengero wabitanguriye aho nyene muri Repentance canke hari indi shengero wari usanzwe ukoreramwo kugira uze muri Repentance mbega byagenze gute watangiye byo kurimba ukiri muri Repentance canke hari handi wari ukorera kugira ngo iyi mpano bigaragare ni kibazo ciza cyane bo birashobora ko bifatanye n'urugendo rwanje rwo gukizwa urugendo rwanje rwo gukizwa natanguye mu rushengero ndi mutoyi Sunday school gize Pentecote barabuze ngo gize dora repanta ko yari huri byo firinga umwanya rero mbose novuga ko naririmba muri Sunday school umuganda nabikurikirana nkabikunda mugabo kuja muri chorale nabikunda gose nagiye kumira nk'uja muri chorale meze nk'ubisununura gatoyi nibwo ko niga nka 6e ntimaze kumira nk'ukura gatoyi niho natangura kuja mu murimo wo kuririmba ndabikunda bimbamwo hanyuma ndahishurirwa ko nanjye nogira icyo nterera mu bijanye no gukompoza indirimbo muri chorale hanyuma buke kugeza aho bigeze uyu munsi ego rero uyu munsi ndiko ndabibandanya mu rushengero hamwe no gukora indirimbo ku giti cyanje reka mbaho giti cyanje bundi iryo jambo ku giti cyanje reka ndarivuga gatoyi tuvuga ngo dukora indirimbo ku giti cyanje aho nshamwira abantu tebugeze indirimbo nubwo vuga ngo tuzikora ku giti cyacu ati bugeze siti ku giti cyacu ati ni ku giti cya Kristo basi ni kuvuga yuko nta bandi mukorana ni wewe uja muri studio ukikorera ukandika kuvuga ku giti cyawe je hamwe si bibi kuko ni wewe nyene ubikora urumva bivaye nuko nabantu bumva ibintu gutandukanye hagiye umva ati ni ku giti cyanje ukacumengo ni ibintu bizokora ku giti cyawe ku nyungu yiwawe atawundi muntu bizofasha rero cyamuga ati nico gituma tubikora ku giti cyacu mugabo duhagaze ku giti cya Kristo kuko niyo bishitse igiti cyawe kikazama ucusigara wifatikije ku cya Kristo gafumburene nako cyawe cyazamye ndio cyo bitabura cyane urakoze none bwana Chanel eske kuja muri studio wabitanguye akantu wakishwa neza wabitanguye ukiri muri Pentecote she muri Pentecote warofisiyo ngabire gusa mugabo itaraja habona canke wabitanguje muri Repentance kugira indimbo ya mbere kugira ngo utangire kuyikora wari uri muri shengero yego cyane murakoze cyane bo ni nk'indoto zoba zaramaze igihe kinini naravyifuza narakurikirana abandi baririmbyi bikanezera rero no bivuga ko natanga kubikora nje ini Bujumbura kubera simvuka ini Bujumbura Église naje gusengeramo muri Repentance niho natangiye kubona abandi baririmbye uburyo babikoramwo numva ndabikunze nakabegera tukaganira hanyuma ndatangwa nagenda muri studio ndakora indirimbo y'ubwa mbere ndibaza harabo yagishikira nabandi yacabashikira mugende kuri YouTube yitwa mu nzu y'Imana niyo ndirimbo natangiye gukora hanyuma ndashishikara ndibaza kuri YouTube ariko indirimbo zishika kuri 4 hariyo n'iyindi giye kuja ko vuba mu kwezi kwa mbere
yego urakoze cyane bene data ko badukurikirana urumva yuko yatangiye igikorwa cyo kuririmba avuye muri Pentecote hamaze gushika no muri Repentance Bujumbura abona kuja muri studio mbega ko tuzi ibintu bijanye n'amadini cyane cyane special about Pentecote byarakoroheye abavyeyi mumvise wavuye mu ishengero rya Pentecote ukaje muri Repentance ugatangira ivyivuga butumwa baragutahuye nta challenges zabayemo. Murakoze cyane sinovuga ngo turanabiganira ko birebire sadepa nuko tunabonana n'umwanya mutoyi ariko burya hagenda kubwire ikintu kijanye n'imisengere n'ibintu by'imyumvire bijanye n'ibintu by'amadini bifata uwo ugombye ko bimufata cyane cyane ariko Paulo niwe yakunda yakunda kwijustifya kubijanye n'umuhamagaro wiwe ukamenga ariko ari justifya hamwe akabwira abantu ngo nahamagawe ngo igihe nahamagago gose narinze kugenda i Yerusalemu ngo ngende gusezera abambanjirije kuba intumwa uretse gusa ko nahamagawe nkagenda muri Antiokia nkababwira ubutumwa bwiza rero mu bisanzwe ibintu bijanye n'umuhamagaro wo korera Imana icambe na mbere dushira imbere ni Kristo yaduhamagaye no kuvuga ijambo ry'Imana mu batararimenya tugakurakiza umuco ahakira umwijima rero iyo tubigize inzitizi cyane birashobora kuba kuzitira umurimo w'Imana ariko iyo umaze kubitahura ugatahura ijambo ry'Imana rivuga ukaba ufise mpemu yera muri wewe ntabwo bikubera umutwaro wemereye cyane ati rero jewe ibijanye n'umuhira n'amadini ico nta kibazo cigize kibaho umurimo w'Imana ndawukora nta ngorane ntabaye nk'abandi bakubitwa bakarara hanze ngo utace mu ishengero ryacu ngo rivuye mu ngotero y'iki wewe je byagushikiye no shobora kuvuga ko bitanshikiye kuko mu bisanzwe hanini uruhara rw'uwanje novuga ati abari baje nko kugira ico babimbwiye ko bari nk'abakozi b'Imana babe bandongoye rero narababwiye ati batama ati rero muhamagaro wanje uteye mu bindi bintu nabona ko biriko biramera nimba ari ivy'Imana nyene Imana izobishigikira ati mugo murabizi vraiment ni muhamagaro yego aragutahura urakoze urashobora kuvuga ko barantahuye canke batantahuye sinobimenya mugo mu bisanzwe ntibikunda ko umuntu akuzibira igikunda urakoze cyane ati mfise indirimbo zine ku rubuga rwa YouTube wavuze ati indirimbo ya mbere watangiye gukora iravuga ngo ni mu nzu y'Imana kubera iki mu nzu y'Imana iyo ndirimbo ya mbere wahise ngo mu ndirimbo nyinshi warufise mu nzu y'Imana kubera iki iyo ariko ryaje gute ushatse kubwirika abantu murakoze cyane inspiration y'indirimbo mu nzu y'Imana ribaza ababaze kuyumviriza canke aboshobora kuyumviriza n'ubu ni indirimbo irimo amajambo ari mu gitabo ca mbere ca Samueli ari mu gice ca gatatu avuga uburyo umwana yitwa Samueli yaba mu rushengero hanyuma yumva ijwi ry'Imana rimuvugisha rimuhamagara ku ncuro ya mbere ku ncuro ya gatatu ntiyamenya ko ari karahamagara n'Imana yagiye gutahura ko ari karahamagara n'Imana wara mukuriye mu vy'impwemu canke waramureze mu vy'impwemu amubwiye ati nusubira kumva iryo jwi uze kuryumviriza neza hanyuma uvuga ati jewe Samuel musavye wawe nditavye hanyuma rero nanje cangerageza kuvuga ati nanje uko niko wampamagaye mwami ariko kuko ntari nzi ijwi ryawe nteba cane mu vy'isi niyo cyo tuguma twitabiriza muri rafite tuvuga ati uko niko wampamagaye nanje nteba cyane mu vy'isi nanje umuhamagaro wanje wabagenze nkuko inspiration kuri Imana narayumva ko Imana naravyumva ariko kubera ntari nzi ijwi ry'Imana ntatara uburyo Imana ivugamwo naribaza ko kwivyo uri kuribaza ko cyane kuri kurambira ati les églises uburyo amadoctrine ari structure uburyo abantu batahura ibintu nkavyibaza ko cyane kurumva ijwi ry'Imana ko riravugana muri jewe maze gutahura ijwi ry'Imana naciye nkora iyo ndirimbo gatoya mbekibuze ngo uburyo amashengero ari structure ubushatse kuvuga iki abantu batavyumvise kaje ko ntabitahuye ndiko ndavuga ati structure some churches hari ukuntu nyene abatatahura ingabire y'umuntu bivaye n'uburyo baba bararezwemwo gasanga ushobora kumva ijwi ry'Imana ushobora kuritahura ndagwe nk'akaro kahagufi narigeze kuba ndiko ndumva Imana imbwira igikorwa ngomba gukora nkavuga ati kigikorwa ntacyo nokora numva kirandengeye nkavuga ati n'imiburiburi igikorwa Imana yogiye umurongozi wanje wakorare niwe muntu nabona ko ari wakuze Imana itoca kuri jewe yabanje kumurengana rumva nkaca mvuga ati rero umurongozi wanje niwe Imana yobanza kubwira ikabanza kumukoresha ibinanye nkaza mu nyuma rumva hariho structure usanga zubatse muri bene ubwo buryo ku buryo bwo kutumvira ijwi ry'Imana ushobora gusanga utari kurakora ico wahamagariwe ku mpamvu yimwe kudatahura iki jambo ry'Imana rivuga urakoze cyane gato akapera kuri iyo ndirimbo mu nzu y'Imana ubukoze murakoze cyane uhoraho mana yanje
kwibera mu nzu yawe binyibutsa uko Samweli nawe yibera mu rushengero ijwi ryawe rimuhamagaye yihuta aja kwa Eli ateka singuhamagaye kuko ntiyarazi ijwi ryawe. gorad nawe ati nanjye naca numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ja kuririmba nucija kuririmba rero uba nka Samuel nawe yahamagawe yumvise ijwi rimuhamagara tazi byari byo aje kubaza Eli nuko nawe aterera ati numvise ijwi rimuhamagara uco cyangwa impano yo kuririmba. Yego cyavuga ati rero ko biri kose ngira iki nico gihe canje kuko ubwa mbere na mbere sinarimenyereye mbona nararimba mu makorare mubona bure mugasi nawe bwabone abaririmbyi barimba ku giti cyabo ngo twicane tuganire munye uburyo babikoramwo uko nashikara kubegera rero nkoshire ko bakunda nabona muri eglise babatumira nkabona bikanezera kabisa ndavuga ati ko biri kose muhamagara wanje igihe canje ni iki hanyuma ndagisha inama abankuriye muri ivyo bacha barananshigikira baranamfasha turagenda muri studio. Urakoze Bwana Chanel nizihe ntambamye canke ibibazo uri kugenda hura navyo canke wari wahuye navyo bitangira ikwacu muziki birakorohera ibintu meze neza nta ngorane hura nazo? Ingorane zozo ntizobura kuko urabona ni igikorwa ubwa mbere na mbere hambavu y'umuhamagaro kirasaba ikiguzi kirasaba kwitanga mu buryo buriya kirasaba kuba concentré mu vyiyumviro mu buryo bwo kwandika indirimbo kirasaba gusoma ijambo ry'Imana kirasaba gusenga iyo tabikora intambamye ntubura ntimuka guhura. Yego urakoze muri kino gikorwa cyangwa se bino career urimwo y'umuziki hoba ufite management gufasha rafite umuntu akuri hafi canke urifasha ku giti cyaho nimba utamufise unamukeneye cyangwa uri kwije muri rusangi ndiko daraba iki gikorwa nije ndiko ndifasha uyu munsi mugase nibaza ko hari umuntu yo reka gukenera umuntu amufasha nk'uwo bari karumvira ari ku televiziyo yacu akaba avuga ati jewe ndayikiza Chanel ndumva mpemu yereka avuga ku mutima no mushigikira karibu cyane ati ibijyangiro guruye kamera bayi nabonye aciye neza karavuga ati ngukore niko aciyagira guca nuko rero ati abifuza guhezagira cyangwa se gushigikira Bwana Chanel ndayikiza ati bijyango irageze gute iruguruye. Bwana ndayikiza Chanel wavuze ngo waranezerwa no kubona baririmbyi bari kuri podium ari kwaririmba bagiye imbe bagafosha nabo kavuga ati vraiment nanje ndakeneye kwagera mbega ubu kumaze kubikora ni avantage ibona mu Chanel? Avantage maze kuronka ubwa mbere na mbere je ntaragenda muri studio ngo nkuru ririmbo nasa nk'umuntu agendana nk'ingwara nka ko umuntu agendana nk'ihwa mu kirenge ukavuga ati je niko natambuka mu kirenge kumvihwa ugashaka kujana abandi mu gufisi ihwa ariko riragucumita mu kirenge biba ngomba ko wishara iryo hukabanza ukagihandura ukabona kujana abandi kuko ubwa mbere na mbere naripfuza nkavuga ati jewe cyoma iyo kariyere nkayibamwo nkaganira nabo muri iyo ubico antere ya mbere nshobora kuronka ndaganira nabo muri iyo bakambwira ibinabiriya nkagenda ntahura ibinabiriya niyo nyungu ya mbere maze kuronka. Ikigira kabiri ndumva basi ko muri jewe basi ndoshobora guhema sinzi ko kuko ndakubwire kubera ko winjiye mu ngabire yawe uri kibeshe cyara kuzice kikubuza kwinjira ubu warinjiye nuba kuburi isanzura basi ndabikubwira kugira ubyumve neza. Je natangwe kwandika indirimbo Sunday school narandika indirimbo ku myaka ingahe? Narifise 17 mwico gihe narimba muri Sunday school rese nagiye kuririmba bomeze nk'ukuze mugabo nabikunda ntangwe kugira iyo kwandika indirimbo natangwe ndagira aho nandika indirimbo nukuvuga ziraba nyinshi zimwe nkazigishize muri korale zikangoma mu mutwe izindi gutyo nkazamfise ibice urumva mugabo nkaba mfise uwo mutwaro rero kuva aho ngiriye muri studio base nkumva ko igikorwa umutwaro mfise igihe kirekire ndawupunguje urumva umutima wenda amahoro bukiye mwana hone kubera niyo ndirimbo mfise ari nyinshi n'ibiro buryo bikorwamwo murabizi mfate mana mugabo ndashimiye intambwe uko byaba bimeze kose. Yego ibibazo bibiri by'amasiko kandi ubyishire rimwe mbega Chanel nuhe muri imvyi hano mu gihugu cy'u Burundi akwinspira ndetse no hanze y'igihugu cyo kibazo ca mbere kigira kabiri uravye muziki wa gospel hano mu gihugu cy'u Burundi ubugeranyije n'ibindi bihugu duhana imbibi ubona wifashe gute? banje kwishira ku muririmbyi nyinspira mbona kuze numva Dudu nakuze numva Apollinaire babaririmbyi babiri ndabura ubonoreka nonotora ndabakunda ariko nawe ndabakunda. Ego mu baririmbyi bo hanze muririmbyi nyinspira
muri mvye bita Tasia Titus mwandota nk'abandi nk'umuzozi wa impazi impuze na Tasia Titus mu Rwanda ndamukunda cyane ba Israel Mbonye n'abandi so sinzi ko nogirwa ko nisho nico kibazo uri kuravuga ati mu Burundi bora umuziki wifashe ndakumva cyane zamuka muri rusangi umuziki wa gospel mu Burundi sinumva ko wifashe neza ko wifashe neza ko turacari inyuma mu bijanye n'ama concert turacari inyuma mu bijanye no gushigikirana turacari inyuma mu bijanye n'ama réseaux sociaux haracari ikibazo mugavire mu muziki buri umeze neza turaririmba neza turafise ama studio akora umuziki umeze neza turafise abana b'abanyempano batandukanye ndizera ko muri kazoza gusa bizoba neza ati ikibazo gihari kumbure ni gusapotingana gushigikirana ati ntabwo bimeze neza nk'ibindi bihugu mu bindi bihugu se barafashanya by'ukuri cyangwa wese nawe arimenya akaba akira kwa guse yifitiye akanoti hari cyo bize ko Gabona Chanel nk'akaroro ndaguye akaroro kahagufi ndiko ndara ama concert abagerekanye n'umuziki wa gospel mu Burundi ntubari kirenga kandi bijye n'ama management abantu benshi usanga babirimwo ngo bariko barasupporting bariko baramanaging abantu gushigikirana gihe baje mu concert usanga batavyumva usanga uri kurara nk'umuntu yakoze concert usanga ariko ama negotiation ari karaba ngo mbega ngo yarishije amafaranga ngo yarije ibikunuku ngo urumva akacabaho ibintu byo kusanga umenga umuntu yakoze ikosa nkabona ko abantu ko bari some confused urakoze ariko biriko biragenda biza mu Burundi nubwo uko gushirikirana kutari hejuru cyane nk'ubindi bihugu ati mugabo biriko biraza abarundi baraze kuririmba abandi n'abanyempano bizogenda biza ni buke so Bona Chanel tugana ku musozo uratangiye kuririmba indimba zawe uragiye muri studio icari ku mutima urumva kireyutse mbega nta nshuti maze kunguka mbega inshuti maze kora maze kwinjira muri gospel nico kibinezo wari ufise canke hari ciyongereye bambe nambere inshuti zitegerezwa kuko ndamaze guhura n'abatandukanye hari imigwi nagiye mbamwe irimo abantu batandukanye baririmba nkagera mbona n'ivyo nari nkwiye kongera ko muri kariyere yanje cyo gituma mvuga ati inshuti narazirose kandi z'umumaro nk'abaririmbyi abihe nka batanu umaze kunguka babaginzeho baririmbyi kuva utanguye muri kino gikwa cy'uburirimbyi cyane murakoze nk'ubu novuga nk'itimu turimwo mu bwo gushikikirana twita ni Sagobo shikirane artist gospel Burundi harimo abaririmbyi baje jama iceke turi kumwe no uyu munsi harimo abaririmbyi ba Papa Safari abitwa ba Everine ba Bernice ba Freddy bacitse inshuti ba Samuel ba Jaja Janine ndabaramukije cyane na ba Papa Saidi ego ati Jaja Janine aho uri wirambire muri Jaja Janine baze ku ndirimbo kuko tari bayari abandi ngo nanje ndimwo mu Yesu agiye neza n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye ba Safari murabo izi inshuti nziza ba Saidi n'abantu benshi batandukanye ati urashimana rero kubona ko umaze kwinjira bico gikorwa cyo kuririmba warungutse inshuti ubu ntabwo wogira inyota nguranywa aho unywa amazi canke se ngo bukwirire ko ngubure yahurara ego kabisa ego nuko kweri bimeze ndabinezererwa nanezerwa no kuba nabo kuganira nabo n'abantu b'Imana kandi ndabakunda urakoze cyane bene date ko tugana ku musozo uyu munsi twaje kuganira kwijanye n'igikwaciwe cy'umuziki ari karakora naganiye na Wayne Box arambwira ko afise intayi idasanzwe yifuza kuzoza kushikiriza ariko yazoyivuga ubundi munsi mu kiganiro c'intayi siko bimeze none Bona Chanel tugana ku musozo hoba hari ibiteramo umaze gutegura canke uba wimirije gutegura kugira ngo abakunzi bawe canke se n'abakora gukirikana hano bagire ico bitega kuri wewe uri kwategura hari ibiteramo umaze gutegura canke wimirije reka mvuge ko ndabifise mu kwizera yego muri kazoza ibikorwa biracyari imbere bigize ngira tuzoza kuri televiziyo yacu baho TV International twongeye tubibwira abantu mbega Bona Chanel buryo wo gutumira hari ikintu usaba nk'abandi ati jewe ubanza kumpa kunyuzuriza imodoka igitoro shaka satubwira nze ubanza guha konte yo kuri bank banze unyika amafaranga naye canke ati buryo umuntu ivyo gutumiye nako umukozi mana gutumiye canke mu bitamo bitandukanye bisabye iki wo gukenera yo bigenza gutugira sho kuronka je nibaza kwibanje atakintu vyosaba yego ntacyo vyonsaba niyumvira ko ahantu kure dufise mu Burundi mu ntara za ruguru ahandi hantu hose hashoboka Bujumbura nashobora kuhashika n'amaguru na bisi déplacement niyumvira ko muri rusange uwo munsi tikiye kuzunguruka mu gisagara cya Bujumbura no ironka nibaza ko atakintu hosaba atari ko ruguru mu ntara aho barariha mu ntara nashobora kuvuga ati no munsi nta tike mfise mbega ho mitike ariko ndayifise nayo no gusaba nawe ntayo no gusaba kubera ko tuyisaba kandi tubizi yuko muri studio
nawe bagusaba amafaranga aho uja kuririmba bagusaba amafaranga bigusaba amafaranga amadeplacement nimba muri studio bisaba amafaranga producer adashobora kwatsa mashini yo ngo ukore muzi gutamuha amafaranga kuko nawe wumva ngo gutumira ntuvuga ati nanje ishira mwaka cyangwa nubwo mutangiye itike mugabo ninaza murampa envelope kuko ivyo tabisaba kanira muri studio udakora ku buntu. My friend ndakubwire iyo higiyemwo birasaba kugira yindi mpemu yo guhishurirwa kandi birasaba gukomeza umutima bwa mbere na mbere ahantu twamaze kumvikana ko batabitahura hariho abakubwira ati ukubwira ndunga ikindirimbo wakoze kuko gusa for free kazo umuntu ukira ngo iraryosha akashira yumviriza kwiryosha ntana kwishyura kwa kubwiye kwiryosha uravyumva none wumva bitandukanye n'ibyo kusanga uyisohora uvuye kuyikora amafaranga atari makeyi haye mukaci partage abantu for free nta kintu baguhaye umva bidasa na bene ibyo nico gituma nkubwira ati na bene ibi rero nubwo busanga bikorwa ku mafaranga ni mission evangelique ndivuga butumwa ni nkuko nawe urumuvuga butumwa mu pastor agenda kuvuga ubutumwa ahantu runaka ukoze nkuko ushobora gusanga wahujije intumbero ushobora gusanga wahujije vision ahubwo ukora ikorwa c'Imana turazija mu Imana tuvuga ngo twahawe ku buntu natwe dutange ku buntu nimba abantu bumva bahezagiwe bakagushigikira vyiza batagushigikiye turazi uwo turiko turakorera turazi ibikorwa turiko turakora turategereje ingero yacu no musi kuko ivyo wompa byose no musi ntabwo wowe nkwirije ingero yiwanje urakoze umugani wa Burundi ngo twaje n'amaguru kuzosubirayo n'amaguru nyene ati nawe rero baguheza cyo uko waje urataha mutuntu tundi tuja ku musozo kiganiro hambavu y'ivyo mbe muza musanzwe Chanel akunda amajani bifungurwa akunda gufungura iki my friend check kibazo kikiri hard ni uraze igenda akunda kusanga umuntu akimbaje no buri cyo nishura mugaje mu buzima bw'iwanye ndakunda ubugari kandi bw'imyumbati akikiro kimbabaza nuko abantu benshi bambwiye bati ubugari nta kintu bwinjiza mu biri ariko urabufana nkamumva ndabufana ibijaye n'akaboga naho ko turi hano Bujumbura uravuga ati je kunda gakeke ndakunda utudagara cyangwa se ndikundira gasoma buja n'utuboga ukunda kubukoze iki gabona Chanel mugenzi je nyana kore mu mitumba n'uduharage turangwa neza yego urakoze tugiye ibintu by'ibinyobwa Chanel akunda kunywa kugira ngo ko dukurikira sho kwati uri mvina mukunze ndifuza kumugura ifanta mbega kugura ifanta imeze gute waje yifuza guheza gira abo kuri baho International TV bangurire Citro ikanye urakoze ngikanye neza so ubona Chanel turi mutu tundi tigatanga ikiganiro ndakoza kino kibazo ntiwishura ego ntiwishura oya ntiwishura uramye kundi kuntu wishura ndasubiramo ntiwishura ego ntiwishura oya ntiwishura kandi ntukoresha no mutwe uriteguye okay biteshane ishuranye nibiteshane wishuye ngo ivyo nivyemewe ndasubiramo ngo ntiwishura ego ntiwishura oya ntiwishura kandi ntugira uku kandi ntuhakanuko uriteguye Jane bite iki kigeregezo nikindenga ndahombaza jewe ubundi bimeze gute mayicheki sawa aho ni wishuke wagize gute naje navuze ngo urakoze kai mutuntu tundi natwenda ku musozi w'iki kiganiro ni mu kiganiro c'abaririmbyi aho twakiba n'ivyo atandukanye bafise impano zitandukanye zabo imusi turi kumwe rero na Chanel Ndayikeza nibashobora kutubwira muri carrière yiwe y'umuziki abumva bamushigikire mbega Chanel ukeneye kuko ndimo zawe yandika gute kuri channel YouTube kuri channel yanje ya YouTube wandika Chanel Ndayikeza cyangwa kandika izina ry'indirimbo by Chanel Ndayikeza ariko indirimbo mu nzu y'Imana hariko indirimbo zogeza ryari hariko indirimbo si yabo nkota indirimbo ihereza inyuma itangura ahubwo ko yayo sose mu nyuma yitwa ijambo murakoze murashobora kuja ku channel ya YouTube umva Chanel Ndayikeza wanditse iryo zina urabona ikorwa vyiwe reka rero tugushimire kubona wemeye kuza kubana natwe kino kiganiro kuno ino televiziyo yacu giye shobwira abakonzi ba Baho TV International yego abashana babwira kukukirana iyi TV irashaka ibintu bitandukanye tukayisupportinga tukayisharinga tukayikunda tukakunda ibintu by'iwacu barundi bene wacu baririmbyi bakozi b'Imana yego hayimana ndabashimiye ko mwampaye kaze mu televiziyo urakoze yari Jaja Macheke
my check sound, my check inyo, my check izo yose ndayitaba. Kariya kuri kamera yari bwana nemera cyane Egide abikora neza. Arandevye acara twenga. Bwana Egide komeza ubikore neza amasano meza atagase. Reka twipfuriza amahoro y'Imana aho muri mukomeze kubahwa mu vyanye no mu banyu na butaha. Ciao ciao.